vugiriza na Barcelona ko Rafinha ijya attaque yateye ntiyari ya John gusa yari itakiri mu bugome bwinshi cyane iriya attaque yo guheza kariyeri umuntu ku buryo iriya nayo ya Milita Rouge sibyo ko namba uko mu Rusyo koma ningasira ibindi ni sortie mediatique ya y'umumenyereza ati Paul nuko dukinye attention nigeze kubona analize ahantu ndindire kuraba rero nimba ari byo bavuga ko uyu muvandimwe sezo yiwe ya kabiri equipe birusha uyu muvandimwe Hans Flick kubera iki n'umukocha ari trop exigeant mu byo mukina iyi pressing ubona ko ni Barcelona uko yakinye mu mwaka weze hamwe ingufu zo gupressinga zogabanuka biragaragara ko nabo bogogwa ni presque nta equipe ni ya yindi yo mu mwaka weze hari babuzemo kapitene wa nimero 9 wabo Lewandowski tari no kuri bench sinzi impamvu match kuri kirazoba yakitse nibaza ko Barcelona iri kirarondera uburyo ki ikina itamufise barabuko bashaka kurira kuko iyi sezo biraboneka ko nta nimero 9 ari bwinjiremo kukinisha Ferran Torres hanyuma Ferran Torres yavamwe hakinjira Marcus Rashford ubona ko bagenda bifashisha muri kuri nimero 9 gusumba ko mukinisha mu mpande nubundi buryo mumenyereza shaka kugira ariko ibi bikwereka yamukinishije ku mpande wanashima ku mugoroba yakuyemo Rafinha hinjira Rashford ariko inyuma Ferran Torres nawe yavuyemo Ferran Torres inyuma yaviriyemo Rashford aja kubona ko ari karakina nubwo bimworohera nubwo yoja kuri nimero 9 bimworohera ari karaca ku mpande sinzi cabaye ngo bakinishe mayo y'umwaka uheze niyo bakinishije mayo nziza cyane pe iri mayo nanje yarangyoheye ako reka dutegereze turabe iciza nuko we afisa abakinyi beshi babana bakiri bato kandi nabonye we ntaco bimutwaye kurota kugira rotation kurotetenga squad yiwe nta kibazo biba bimutwaye bitabaye ivyo erega buje ntangiragora Andres Correa se ntimuyibuka intangiragora babonye amanota 3 yabo meza bandikishije abakinyi babo babiri nabonye ko na Rooney ni vuba cyane so ubwo kwa Barcelona commentaire ntizobura vya arbitrage ntivyobura Jesse ni nta comment nyinshi je nkunda kugira kuri arbitrage ariko amanota 3 yo yayataye Didier Afrique mwikomo wiwe ushingiye kuko abasore we batsinze ibitsindo bike canke ushingiye kukuba bakoze animation y'umukino ko atavyifuza Afrique hariho mentality no musa afise zituma abo mukinyi nakomenyereza mwiza Ruben Amorim yakubiswe na Arsenal ngo uza ngo icyo mbonye ngo mutwitego no mwaka ngo turaje kuzibara bakubiswe ariko Afrique nivyo Barcelona batwa mu 3 mugara avuga ngo nivyo twatsinze mugabe byo twategerezwa kuronka sibyo twaronse kuri ko abakinyi banje batanze 50% tibyo bategerezwa gutanga mugiye ko tuzi Afrique injira muri no projet ya Barcelona bya abakinyi ko ari kwitangira equipe ibice birenga 100% tibyo bategerezwa gutanga Nimuna muzusha gukina na equipe y'abakinyi 9 mu minota 45 uri Barcelona nivyo bura Robert Lewandowski mugabo Robert Lewandowski atari we ruhara runini rw'ibitsindo Barcelona itsinda ukamara 45 minutes ukaja kuronga igitsindo kimwe mu minota y'inyongera ubwo urumva ko hari byo mvango hari by'abakinyi no vango bagira iki baba mvango batatanze Pemporte ingingo z'umuhagarikizi kuko ingingo z'umuhagarikizi Manuel Montero ntago twozibaza FC Barcelona igitsino cavuye hanze ngo cambere umupira ngo wari wasohotse wa Lamine Yamal umupira wari mu kibuga sivyo nivango nivyo bavuga takre ngo Rafinha ngo atahawe ikarata ngo itukura niki ubundi hajya niho hantu habaye ikosa izo ningingo z'umuhagarikizi nta ruhara Afrika bifisemwo nta ruhara Barcelona bifisemwo bo bakinye umupira
sivyo igitso cha Ferran Torres umukinyi akigwa hasi aje kwita umupira umutwe umuhagarikije ateza kuca avuza sifre ntiyayivugije Barcelona bananje ikinya kandi Mallorca bananje bataka bana defend nabijya sino biharura ku ikosa ry'umuhagarikizi kuko d'abord nta kosa ryabaye oya nta kosa ryabaye muri match n'uburyo yababaye umwanya yababariye n'umwanya igitsindo cinjiye ni hahandi umuhagarikiza avuga ngo bandanya match turagaruka ku vyabaye nyuma tubonye umukinya atavyutse resultat rero nta muntu numwe yigeza force resultat za Barcelona abwo na munsi kintu dushobora kuvuga ni performance z'abakinyi ba Barcelona via equipe bariko barahura nayo nivyo bayitsinze mugabo no munsi nitwera kuvuga ko Mallorca bo batsinze match yabo 9-11 imbere ya Barcelona nivyo yabivuze mbuyamba kwinjira vya mabagora nimbere equipe ya migogwa na match ya mbere ni Barcelona murabimuruka mwaka uheze imbere ya Valence buryo bayitsinze de byabaye ku Valence yimereye nabi ivuye mu bibazo by'isenyagurika ry'ibiha abakinyi niki baza muri entraînement bavuye gufasha imbabare niki hariya bakinyi ba Valence Barcelona ikabatsinda itsindo 2-1 mugabe ijya Barcelona atangwa ijya sezo yari ya Barcelona Afrique ivuye mu maboko ya Xavi tubona n'abakinyi bakomeye bongewemwo tuvuga tuti biramendore bago biramendore tubwira Afrique tuti biramendore mugabo na munsi no mwaka ino Barcelona ni Barcelona do convince kugwego rushimishije rw'abakinyi babo batanze kujuza ukajuza gutsinda ibitsindo 3 ku busa equipe ya Mallorca nivyo wategereza kuba ubitsinda ubatsinda ibitsindo birenze na Afrique yavuze ngo nimba ari bibagiye gutanga ivyo dushaka ndanako simva ngo ndanagaruke kuri interview za Veterans Afrique bayidoze cyane ni match yatumye nuvanga gira iki ati ibintu nibibaho ati gute mukinuko abakinyi batanze 50% vy'ivyo bategereza gutanga inyuma ya match yande ya Racing Club do Mallorca nane nimbona munsi mumenyereza wenyene nimumenyereza wenyene abona ko ivyo abakinyi biwe batanze mvanga atari byo bategereza gutanga nimba ko no munsi hari urwego abakinyi ba Barcelona batweretse rutarigo nivyo batanguye batsinda mugabe sike uburyo batsinze nivyo bategereza gutanga bitegereza kuca bigira iki bitera amakenga abakunzi babo rero ibya byose nivyo gusubira kuja kuraba kuri ino equipe ya Barcelona turaba inkino zikurikiye barazikina gute mugabo mugani wa Veterans Afrique mvago n'abandi bonse bavuze performance za FC Barcelona mva mu ijoro ryo gatatu imbere ya Mallorca zerekanye ko hariho pambi cyangwa se pa idashimishije no munsi bakoze imbere ya equipe itari ikwiye y'abakinyi 9 yes umafisha akomeye kandi ikipe yitwa Arsenal yari yatembereye Old Trafford abona intsinzi igitsindo kimwe ku busa igitsindo cy'umugabo yitwa Ricardo Carafiori ku munota wa 13 pasi nziza cyane y'umugabo yitwa Declan Rice ku mupira waruteretse mu mfuruka z'ikibuga ukaraga neza abavandimwe baja mu byo kuwujyanira ko Carafiori awudepoza neza cyane muri file match ihera Manchester United ikina irondera kuraba ko hari ico yokora kugira ngo yishure biranka Arsenal baberi bamba bana Papa Alba Manchester United yarushijwe ikina Arsenal ku mugoroba w'ejo mu nzira kubura amanota 3 kandi byagaragara ko ari yirikiranye mu mukino uko vyifuza ni urukino rwabereye Old Trafford ugiye kusubira inyuma ukabona Manchester United ntabwo nk'iyi minsi yoroherwa na Arsenal kandi no ku rupapuro no muri 1tbet mahigwe yarari kuri Arsenal pa raporo ya Manchester United ariko urukino ico watweretse ugiye kuraba abakinyi ba Arsenal ko byo bagiye baravuga
ati twatsinze ariko hariho byinshi byo kuimprovinga ku ruhande rwa Manchester United umumenyereza gusa yavuze ati ntabwo ari ibyo twashaka byavuye mu mukino si byo twashaka ariko soyez optimiste ibyiza biri imbere bahonana bande wabonye ngene mu Brazil mwene wabo yamukeje mu Brazil yo muri Real Madrid Vinicius yamukeje ati wakinye neza cyane played very well mu kirimici wabo hariye muri Brazil so ubwo ni biki bya maritse urukino ni Manchester United yakinye Liverpool Arsenal iratsinda mu majambo makino uko na definition urukino kuko ni gitsindo cabonetse ku mupira w'umuterekano si open goal urabona ja ako ushaka kubukunda umuvandimwe Richard ako jembo munda mweme mbemone anamuntu atamwemera urabyumva kubona umukinyi w'umunyafrika ari technique kuri yabijya bibaga keya cyane ni ngombwa bamwambika uko kwiri mama iya mayo zekijya mu kwira urumva agaruka nyamuvani wo muri kaizo bitsindo biri ubwoko bwishi hari bitsindo byo ku mipira y'imitirekano hari n'ibitsindo open goal no kuri mureki iyo minu zenya iyo minzane ya iyo ni original mbiyo mo ntacha tabahaye iyo ni original rero yiwe oya mbemo nyene ariko yakinye neza mbemo sigo no gukina neza gusa ni gitangaza kinye neza cyane avyumva so Carafiori igitsindo yatsinze ku makosa y'aba defenseur na n'umunyeza mubona ko bari kumuproteja canke nawe nyene agaposhi iryo zone ni yiwe wabonye kujya case yabaye kuri muvandimwe umugardie wa Arsenal ariko ari zone yawe uvuga ngo umupira wose uje hano ndawufata canke ndawubox seri tukegardie nta kosa akora ariko ararondera umupira niyo yojaniranya n'umutwe w'umuntu nta kibazo uravyumva nivyo bacu bavuga bari legende besha ba Manchester bavuze ati twabonye ibintu byiza muri equipe sauf que Manchester United ifise kibazo gikomeye cy'umugariti wokora ivyo byose urumva nuko twabonye Onana tarimo ako na Onana niyo zakora mistake nkizi nyene wa kabiri vyanse n'uwa mbere biragaragara ko atahora ariko uravye performance za Niyoro ukarabara performance za Matisse Delight wabona ko afise consigne zo gukurikirana Gatalini yari naho yaje muri Mediane baba bari kumwe waraba performance za Casemiro waraba Patrick Dorgu mwana yakinye neza we Patrick Tutere waraba ingena dropping Mateus kunya na Brian Mbome bagaruka hagati mu kibuga Mason Mount nawe iyo pressing Mount paraporo yaseziheze nabonye yatanguye neza Mount rega yakinye neza kuko yakinye ca kabiri ciza mu cya mbere ca munani umukoca yavuze ngo mu guhera mu kwezi yavuze ngo iyo nshaka gupressinga neza umuntu ndongikayo cyane afise bihaha ubona ko afise bihaha byo kwirukanga n'uyu mugabo Mason Mount Manchester United rero yakinye ubona ko buri muntu wese ayikunda buri n'umukunzi w'umupira w'amaguru avuze ati yasinze ariko nikomeza kujya bizoba ari iyo Ferdinand waganva ngo niwe yabigarutse karavuga ati iyo Ferdinand yatanze na message ati mu vyo nabonye nahagijwe na performance za equipe no mu nta muntu umwe atanyuzwe nuko Manchester yakinye mwari nabwiye atamenyereza bari planta bro muri match ikomeye nk'iyi ntushaka gufata 60 miliyoni uzitereke ku ibango zishushe intuze Benjamin Sesko ariko ni sawa ni byiza ko umukinyi umwe minota Benjamin Sesko yagize yakinye urabujyo kunyana mbe yo rero baci bakinamo ba pressing na Madidiar sivyo ashara ko yarubatse equipe nziza mugabo bishobora kumusaba kuraba mbega nabahe banje 11 beza gusumba abandi uko je wanashaka nagiye kuraba match nshingira kukuba ngiye kuraba abagabo babiri Benjamin Sesko nande na Gatarina ubuse Gatarina Arsenal yimutanguza hanze saya majambo tuvuga ngo iya mutanguza byari kuba byiza kandi twabonye ko rwego rwiwe twaro Arsenal yitanguza nka iriya numero 9 iriya uriya donc iriya attack yabo hora batanguza harvest ni byiza ko umukoca Klopp niwe nakunda Klopp umukinyira ashaka kumarana 5 jours ataramwantroduce
ngo amutanguze match ko ntamushyire kuri pression harimo kumushira kuri pression umenye ko ni hakiza none Sesko erega tanguranye erega presse erega Benjamin Sesko atanguye precision nandi ayimina atanguranye entraînement kimwe n'abandi nandi abandi batanguye mu ntango zukwa gatandatu zukwindwi nako batanguye mu nabambe umwe nabasese na bakunya yes kunya we journée ya mbere ya precision yari haji mbeumo yaje hasigaye indwi zibiri yaje mu mwanya 20 yariye none si kimwe na nagiye kiresi kwa Arsenal kugira ngo hari iminsi myinshi amaze nawe twabibonye ariko nawe ntitwabibonye se ukabona ipasi bazimuha ariko kumwe n'abandi wabibona yuko muvuma itari kumwe n'iyabandi subuka ari mubirega ntubone twamupimye ngo ni mubi giyo kirese si mubi ariko muvuze uko arondero asama umupira ntabwo ari ntabwo twabonye ko batabimetiriza bajya ba mediateur bivuga ngo Arsenal twabonye ikina twabonye Zubimendi mwiza twabonye biriya bimasa byo muri defense byiza ariko nabonye kapitene n'ubundi ari Treredwi mu byakina Martin Edgar sinzi impamvu Arsenal itariko yirukanga kuri Ebereshieze nabonye ari Treredwi hari n'ahantu yabonye shoot ziri ouvert arabana na Garidi ariko agatera udupira nk'utwabana wagira ngo ni nka Amani bakinye match nziza cyane bakinye berekanye kuko uno munsi nimba ari equipe yateye amashot 22 gatera on target indwi zagwanye inzura na Garidi niya uwo bita David Raya mvangu yanabaye mwiza Ruben Amoni muno mwaka ashobora kugira icemera abakunzi ba Manchester United kuko erega munarabe n'ikindi kintu Ruben Amoni marakina ari we muri zya Big 4 cyangwa equipe zikomeye mu Bwongereza araza ko afise pression kuko araza ko ariko na Premier League na za Carabao Cup gusa mugabanda zaba ari muri za Europa League ari muri za Champions League office abakinyi beza kurya rero ubu ufise umwanya wo kugira icyo gutegura equipe no kuja mwikonje ntibazurira indege nyinshi cyane gose rero match bakimbe Arsenal vraiment coup de chapeau cyane kuri uno mugabo bitwa Matheus Cunha ndetse no mugabo bitwa Benjamin Sesko nako Brian Mbeumo bagize panziza muri equipe ya Manchester United igitsiro kimwe ko busa n'ivyo byari bihagije umuntu ariteze ko Arsenal ishobora gutsinda no match mugabo uburyo bayitsindemo n'ivyo umuntu atari yiteze yes ngivyo rero nguko kuri Manchester ariko ikindi kintu cabaye mu masegonda make Papa Alba Chelsea Viance performance nabi match mbi ubusa kubusa muri match na Crystal Palace bamwe bati ni Crystal ikomeye ariko abandi nabo bati ni Chelsea yananiwe expectations zari kuri Chelsea kwitsinda match ariko ikibuga kikubwira ko burya namba Crystal Palace yakinye itwara FA Cup kuyitsinda biguha umurenganzira bwo kuzokina Community Shield igatsinda Liverpool Edi ntugire ngo iyo equipe izo match zibiri zonyene zituma nta wundi wotinya wasinze Man City na Liverpool muri imyaka equipe nziza zo muri imyaka 5 heze mu Bwongereza zituma utotinya niyo yoba champion du monde baje rero bihagarara ko barakina je nabonye mana yanje sinzi impamvu baba bagenda barondera za baraba niki ariko Adam Wharton agatsindwa na Adam Wharton meze nabi cyane Adam Wharton n'umuntu mubi yagoranye cyane mu kibuga iyi equipe noneho nabonye irakina ku buryo uba ibaza nka Ismail Sarr ibintu abakina Ebereshieze nuko abavuyemo biragaragara ko Tottenham bari hafi kurangizanya ariko ni Crystal Palace igomba guhurana umenya ko ni equipe y'i Londres nayo nayo ni Londres ni equipe y'i Londres nayo bagomba kuba bagira ku rundi ruhande Man City yo yaratsinze 4 abantu baravuga Tijani Legenders uyu Tijani ni wahe koko mbona ari agurumana yatsinze igitsinda atanga na assist Ryan Cherika atsinda igitsindo kiri très technique oya bani je narakubwiye ni nka Kunya nimba uzoza muri Man City ukaza muri Man U ugashika kwa nimero 10 umugongo